Imana yacu ni Imana ibidashoboka. Imana yacu ni Imana irema ibitariho bikabaho. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu bihe bigoye, birashoboka ko imbere yawe ubona ikiyaga, ku ruhande hari imisozi, inyuma yawe hari ingabo nyinshi zikugose. Mvuze ingabo si ingabo komtere, ariko hari ibintu biriko birahiga ubuzima bwawe. Uhagaritse umutima wawe cane, urabujijwe amahoro cane n'ivyo uri kurumva, urabujijwe amahoro cane n'ivyo ubona imbere yawe, urabujijwe amahoro cane n'akazoza kawe, urabujijwe amahoro cane n'ivyiyumviro bifise byiyumvira ku buzima bwawe, bigatuma uhagarika umutima. Nagira ndakuremeshe mwene data, Imana yacu ni Imana iseruka mu gihe ibintu vyose byananiranye. Naho ubona bigoye, Imana yacu ntibigoye. Naho ubona byakunaniye, Yesu ntibiramunanira. Naho ubona urushe kandi uremerewe, ariko Yesu ntararuha nawe. Naho abantu bakurushe, Yesu ntararuha nawewe. Naho abantu batagushaka, Yesu wewe ntaravuga ko atagushaka. Naho abantu batakubona, yakuremye, yakumenye kera utarawe urusoro mu nda ya mama wawe. Yoyo ntirakuruha, ntirakunanirwa, ntiyanakwibagiye. Naho ubona imbere yawe hari ikiyaga gitukura, hari inkoni ya Mose yiteguye kugucira inzira mu kiyaga kandi ujabuke muri ico kibazo urimwo. Nagira ndakubwire, Imana uyu munsi hari icyo igomba gukora ku buzima bwawe. Imana uyu munsi hari icyo yategekanyije gukora ku buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri, umugore ashobora kurararira, umugore ashobora kwigwararira, umugore ashobora kumara amasaha n'iminota n'ibihe n'imyaka miremire yabuze icyo afata n'icareka, ariko umunsi utazi, umunsi uri izina, Imana igahaguruka nk'Imana igafata ijambo. Hari ibintu byinshi byafashe ijambo mu buzima bwawe. Ubukene bwafashe ijambo, inzara yafashe ijambo, ingwara yafashe ijambo, kwihebara byafashe ijambo, kwiganira byafashe ijambo, kubura amahoro byafashe ijambo, gutabwa byafashe ijambo, guhebwa byafashe ijambo, kwigunga byafashe ijambo, amarira yafashe ijambo, ingorane zafashe ijambo, ubukene bwafashe ijambo, kuranirwa byafashe ijambo. Hari ibintu byinshi byafashe ijambo mu buzima bwawe, ariko uyu munsi Imana ifata ijambo, igira ijambo hejuru y'ibyafashe ijambo byose ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari ubugaragwa runaka winjiyemo, ariko nagira ndakubwire, no mu bugaragwa Imana ifise ububasha bwo gukura amazi mu gitare ukanywa. No mu bugaragwa Imana ifise ububasha bwo kuzana inkware ikakugaburira inyama. No mu bugaragwa Imana ifise ububasha bwo kukuremera inzira aho utayibona. No mu kiyaga kinini Imana ifise ububasha bwo gushira inzira mu kiyaga ukajabukira humutse. Nutega ubwoba n'ivyo uri kurabona, nunanizwe n'urugendo, bandanya urugendo, bandanya gukomera. Imana yaguhamagaye iri kumwe nawe, wakumenye mbere ko hari umuntu n'umwe akumenya, ari kumwe nawe. Ntabwo azoguheba, ntabwo azoguta, ntabwo azovana nawe. Naho hoba mu ijoro mu gicuku uri kurarira amarira menshi, naho yoba yamarira uza wiherera mu gitondo no ku mugoroba no mu ijoro ugasuka ukarira, ata muntu n'umwe ariko arakubona, nagira ndakubwire, Yesu yarayabonye kandi uwo yumva kurira kwawe, kandi uwo yumva kwiganyira kwawe, amanukanye impuhwe nyinshi kugutabara. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo heraba mbaye ndakuretse gatoya, ariko nzokumanukira, nzoguhamanukirako, nzokugarukirako, nzoguhindukirira nako ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi. Imana yirengagije yaguteye umugongo igihe kirekire, isubire guhindukiriranire ko imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi mu kugutabara mu izina rya Yesu. Yesu nawe byaramubaye ko igihe kimwe aruhijwe n'urugendo, umusaraba uri kuramubabaza, imisumari bamuteye iri kiramubabaza, abambwe ku musaraba, aravuga ati mwami Yesu, ni igiki cyaguteye kumpeba, ni igiki gitumye untera umugongo. Yesu yari yumvise yahebwe kubera pain, ububabare n'uburibwe yari karumva bw'imisonga bw'ibihe yari arimwo, ariko Kristo yabaye aramureka gato, mu nyuma gatoya aramwiyereka izina ryiwe arishira hejuru. Uyu munsi nico gituma tuvuga gukomera kwiwe, tuvuga izina ryiwe, tuvuga ubuhambazi bwiwe, tuvuga ngo ni Imana igira neza, tuvuga ngo ni Imana itabara, ni Imana iserukiye urukambye, ni Imana irema, ni Imana ishiraho ibitariho bikabaho. Nagira ndakubwire, ntunanigwe naho kumva ucitse intege, subira wirememo inkomezi nshasha, subira wiyakuhaje, subira wirememo ibyizigiro n'ibishasha. Nagira mvugane n'umuntu amateka yasize inyuma,
wewe amateka yasize inyuma, wewe amateka yakubise kure, wewe ibihe byaguciye intege, amateka yaragushize inyuma y'abandi. Kera byari bimeze neza ariko ubu ntibikimeze nk'uko byari bimeze. Ni kuvuga ngo amateka yagusize inyuma nka Mefi Posheti, nagira ndakuremeshe, naho amateka yagutaye inyuma hari umwami Imana yategekanyije. Naho amateka yagusize inyuma hari umwami Imana yahagurukije, ahaguruka nka Dawidi aza kugukura inyuma y'amateka. Imana y'ibihe ihagurutse umuntu ameze nka Dawidi, yibuka ibihe mwagiranye, yibuka ibihe amasezerano mwagiranye, yibuka ukuntu wayikoreye, yibuka ukuntu wayirondeye, yibuka urukundo rwayo. Isubire kurungikira umuntu ameze nka Dawidi agukura inyuma y'amateka, wicarane ku meza nk'abami. Kandi Imana itajya igiturire, Imana itaraba nkunzi, ibigukorera mu izina rya Yesu. Imana yaduhamagaye kandi yaduhagurukije, Imana ibigukorera mu izina rya Yesu. Ntuze wemere guheranwa n'ibihe, ntuze